Ni inkuru ishikiye igihugu c'Uburundi, n'ikaze n'umunezero ntangere bakunzi banywanyi mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, bari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, aho mudukurikirana mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. N'amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. General Alain Guillaume Bunyoni araremvye, arageramiwe cane. Ni kubera iki babandanya kunyegeza ibijanye n'amagara ya General Alain Guillaume Bunyoni? Hari andi makuru ava mu babanyi biwe n'abagenzi biwe mu baryango ba General Alain Guillaume Bunyoni avuga ko ageramiwe kandi ko umwanya ku mwanya bashobora kumugandagura. Biravugwa ko Denise Bucumi Nkurunziza na Murantunge Yasenta niyo nkuru umutambukanyi wa Alain Guillaume Bunyoni aja kumuraba kenshi gashoboka, ariko ko ngo adashobora kwinjira aho Bunyoni aboheye wenyene, kuko ngo Bunyoni acunzwe amasaha 24 kuri 24. Mu cumba General Alain Guillaume Bunyoni afungiyemwo haba harimwo abapolisi 4. Abo bapolisi 4 kandi barahindurwa umwanya ku mwanya. Iyo bahinduwe abajayo ntibaba bazi ko aribo bari burungikwe gukora izamu uburinzi kwa General Alain Guillaume Bunyoni mu cumba abohewemwo mu bitaro bikuru vya Gitega. Bunyoni bamuteze imitego yo kugira ngo bamugandagure, ariko Bunyoni yaragiye ayisimba. Bunyoni yagomba kwicwa agifatwa aho yafatiwe muri zone Muboneka umukuru w'umutumba. Aho rero General Alain Guillaume Bunyoni yagomba guhita agandagurwa, ariko ngo bahaciye bamutabariza. Mu kumutabariza rero baraciye bamenyesha amakuru bigiye bitandukanye Bunyoni agifatwa, ku buryo kumwica babonye vyo bakorako, kuko vyari vyahejeje gutahurwa n'ibimenyesha amakuru vyinshi. Batanguye kuvuga ko Bunyoni yahagaritswe n'abamufashe bamenyekanye. Mu mabwirizo bari bafise ko ari ukumugandagura, ariko Bunyoni aho yararusivye. Ejo bundi ubwo yavanwa mu bitaro vya Gitega bakamujana mu bitaro vya Kira Hospital muri Bujumbura, naho yari yatezwe umutego bipfuza ko Bunyoni yotoroka hama bakamugandagura. Bunyoni ntabwo bemera ko agwaye, ahubwo bazi ko ari ukwigirisha, ari umugambi ategura wo kugira ngo azotoroke ibohero abohewemwo. Bari bamuteze nk'uwo mutego rero kugira ngo aronke abone ko hari akaryo koroshe ko kuba yatoroka, atoroke hama bace bamurasa bavuge ko bamwishe, ariko aratoroka ubutabera, ubutungane. General Alain Guillaume Bunyoni nawe nk'umugenerali kandi akaba azwi imitego bahora batega abagenzi biwe, nawe yari mu batega bene nk'iyo mitego, yaranse gutoroka kandi yabona ko vyashoboka. Umutekano ntabwo wari wadugijwe cane nk'ibisanzwe nk'uko bahora bamujana, nawe yarabibona ko hari umutego woba watezwe, kandi ngo vyaraboneka ko ata kintu na kimwe kinini cari gitumye Bunyoni atwarwa muri Kira Hospital, ngo ari navyo vyatumye baca bamugarukana Igitega ubutarariye. Bunyoni kuri kino gihe ngo naho yotoroka arafise imigambi yiwe ategura yuko ngene azotoroka, ariko ngo ntabwo ari umugenerale wo gutegwa mwene nka turya dutego nyine bari bamuteze, ariko akarusimba. Mu bitaro ngaho hose hari huzuye abafise inkoho. Ku makuru dufise bari bambaye impuzu z'igisivile, ariko bambariye ku nkoho zijya zitoyi za pistoli za revolver mu rurimi rw'icongereza. Ivyo byose rero bikaboneka ko ubutegetsi bwa Gitega bufise vyinshi bunyegeza kandi bushaka kugandagura uyu munyapolitike General Alain Guillaume Bunyoni, wabaye umutegetsi akomeye, akaba umugwizatunga akomeye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Nyamara bakaba bamuboshe bamwagiriza ko yashatse gutembagaza ubutegetsi, bamwagiriza gutuka umukuru w'igihugu, bamwagiriza gushaka kwica umukuru w'igihugu, bamwagiriza konona itunga ry'igihugu, baramwagiriza ivyaha vyinshi bigiye bitandukanye.
naho rero ubutegetsi bwo bumwagiriza mwene nk'ivyo vyaha, abanyagihugu nabo barafise ivyaha bamwagiriza, nyamara ivyo vyaha yagirizwa n'abanyagihugu ntago ari vyo ariko araburanako, nta nubwo yigeze abishinjwa canke avyagirizwa muri sentare. Leta, ubutegetsi n'umukuru w'igihugu baramuhimbiye ivyaha vyo kumwagiriza kugira ngo bamwikize. Ni ingorane zikomeye cane. Ayo makuru rero dufise aravugwa ko Bunyoni umuvuno wahinduwe, baciye bahinyanyura ukungene bazomugandagura kuko babonye kumutega umutego wo kugira ngo azotoroke yawusimvye kandi ko yahejeje kuwutahura. Biravugwa ko rero bazomwica bamunize, hama bakavuga ko Bunyoni yaryamiye ukuboko kw'abagabo. Ivyo ni ibivugwa n'ibitangazwa n'abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni, bivanye n'uko rero ubutegetsi bwa Gitega bubandanya kugenda butegura uwo mugambi. Abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni batanguye gusemerera basaba ko uwabo atohava agandagurwa, kandi ko niyo gandagurwa azoba agandaguwe n'ubutegetsi, atazoba ari ingwara agwaye imwishe. Bunyoni tubibutse ko ico agwaye ngo ntavuga, ntiyumva nkuko bamwe babivuga, ariko ico kutavuga co kiramaze igihe. Ikindi kandi nuko Bunyoni ngo agwaye mu mutwe, ihungabana, biboneka ko amagara yo mu mutwe wiwe atifashe neza, bivanye naho Bunyoni yaciye ajanwa gupfungirwa, bakamuboha wenyene mu cumba ca wenyene, aho adashobora guhura n'abandi bapfungwa mw'ibohero rya Gitega. Biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bufise vyinshi bunyegeje kuri aya magara ya General Alain Guillaume Bunyoni. Ntibipfuza ko ashobora kubandanya abaho, baripfuza kumugandagura. Uyu mukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye rero akaba mu bambere bipfuza agatwe ka General Alain Guillaume Bunyoni. Muri kino gihe muri CNDD FDD haravugwa amatora, ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD FDD ryimirije muri kino gihe. Haravugwamwo ko rero muri iryo koraniro kaminuza hazobamwo amatora y'umugambwe CNDD FDD. Kuva muri uyu mugambwe bakaba bariko baribaza vyinshi cane, hariko haribazwa ibinyegezwa binyegejwe. Ninde azoserukira umugambwe wa CNDD FDD mu matora yo mu mwaka w'2027? Ninde azosubirira Reveriyano Ndikuriyo mu kuramutswa no gutwara umugambwe wa CNDD FDD? Ese Reveriyano Ndikuriyo araguma muri ico kibanza yongegwe ikindi kiringo co gutwara uyu mugambwe wa CNDD FDD? Ni mu gihe hari muri uyu mugambwe hacitsemwo impande zigiye zitandukanye, harimwo bene Samuragwa abashigikiye Variston Ndayishimiye, hakabamo kandi na bene Iragi, abo bari kubw'umuhisi Petero Nkurunziza bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo, niwe abarongoye, berekana ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza wabaraze umugambwe wa CNDD FDD. Ivyo byose rero kandi hakabamo n'akagwi k'abagenero n'akagwi k'inararibonye ngaho muri uyu mugambwe. Hakibazwa ukungene muri uyu mugambwe bizohava bitera bigenda, ko ubutegetsi bwa CNDD FDD biboneka ko bushobora kuba bugiye gusambuka muri kino gihe himirije ayo matora. Rero hakibazwa ninde azoja imbere CNDD FDD, imbere y'abagumyabanga kugira ngo abatware muri kino gihe. Ese Reveriyano niwe azotogwa? Ndayishimiye se bazomwongera ikindi kiringo kigira kabiri co kugira ngo yiyamamaze gutwara igihugu c'u Burundi mu mwaka w'2027? Canke ntabwo bizoshoboka ko bamwongeza ikindi kiringo? Ivyo vyose ni ibibazo vyo kwibaza. Amakuru yacu rero tubandanya tuyatohoza, kubw'amasoko yacu batubwira ko barindiranye igishika kugira ngo hazomenyekane ukungene bizogenda mu matora.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone, hama ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.